bw'igihugu, uburongozi bwiza, uburongozi kivyeyi. Indongozi nizimenye ico ziri, ziba akarorero mu bikorwa, ntiziba akarorero mu kwicara, ziba akarorero mu bikorwa. Tumaze iminsi tubona baca intege indongozi zamaze kumva ibikorwa, abo ntimubaha amatwi, no kugira ngo tugume turaboro. Indongozi rero nizibe akarorero mu bikorwa. Uwuhirahira akavuga ko hari ico amaze kandi atacarimwo, uwo arabesha kuko vyanditse mu ijambo ry'Imana. Indongozi ivuga yuko hari ico imaze kandi atacirimwo aribesha. Umuntu wese abonekera ku camwa yama. Niba buri indongozi nziza tukubonera mu burongoye ingene bameze. Dusanze bameze nabi, wowe ukaguma unezerewe, nta ndongozi uzoba urimwo. Ntuzuvuge rero ko hari ico umaze atacurimwo, tuzokumenyera ku vyamwa wama. Ica kane ni ugukunda igihugu gushikaho tucigura. Imbere y'umuzo w'abazungu abarundi bose bari ingabo. Umurundi wese yagenda yari afise icumu n'umuheto, akama agabiye gukingira igihugu. Ejo aho twariko turigina ijoro ry'uyu munsi mukuru narabivuze yuko n'inzoga y'amacumu yavuye ku buryo babanza kwegeranya amacumu mukingiwe na nyene urubanza, hanyuma urubanza ruheza akabasubiza amacumu yanyu. None rero abarundi twese tumere nka kera, ntitumere nka Kirima n'Amaconco bagujije ubwami ubukoroni. Tumere nka Bihome, tumere nka Rwagasore, tumere nka Ndadaye, bobo bemeye bakigura igihugu kugira ngo igihugu kije ku rutonde. Abarundi rero twese dusubire kuba ingabo nka kera, tugwanira igihugu, niho n'amakungu azotwubaha. Nico gituma twasubiye kugarukana rwa rwego, urwego rujejwe kwigisha abarundi gukunda igihugu no kukigwanira. Ntidukeneye yuko tubona urwaruka rugenda nk'impehe, rugenda umenga rufise ubwoba ku maso. Turakengurukira rero ingabo z'u Burundi ziriko zirerekana akarorero ko gukingira igihugu no kukigwanira. Ikindi cadukozeko akarangamutima ko gukora nk'uwikorera ngo duteze imbere igihugu. Nuno munsi murabe neza, hariho abacifata nk'abacangero bakora umenga bariko bakorera mu murima w'uwundi, mw'itongo ry'uwundi. Ugasanga rero ingorane zidushikira z'ubukene ziva kuko tudashaka gukora nk'abikorera kugira ngo dutere imbere. Ivyo mbere biraboneka cane mubize. Namwebwe muri mu rwego nshingwabikorwa rw'igihugu, mwebwe muserukira urwego rw'ubutungane, mwese ndongozi muserukira amashirahamwe atandukanye y'abanyapolitike canke ay'iterambere, bene igihugu mwese mwebwe mwaje muserukira ibihugu vyanyu n'amashirahamwe mpuzamakungu, uwariwe wese yoze mu gihagararo Imana yamuhaye. Tugira amahoro, tugira amahoro, tugira amahoro. Uburundi bwiza oye! Akanyamuneza kariye kuri uyu munsi, umunsi Burundi bwasubizwa iteka ryabwo, umunsi Uburundi bwikukiye. Turanezerewe rero kubona turi kumwe ngaha kandi turi umwe, biboneka neza ko turi kumwe twese.
ejo twari twagerageje gushikiriza ijambo n'impanuro cyane cyane zirora ku ndongozi. None uyu munsi nta majambo menshi, ariko nuko dusubiza amaso inyuma gusa tukaraba uruhombo twagize kubera ubukoroni. Uruhombo rwa mbere ni uko kuva batunyaze igihugu cacu bakaza kutuganzamo, umutima wo gukunda igihugu waragabanutse cyane. Baradutwaye igihugu bakigira ikibare cyabo, natwe tuba abakozi babo. Bica bituma umwe wese kagatima kikunda igihugu gasubira inyuma, kuko biranazwe no mu ijambo ry'Imana. Imana yavuze ati nihagira ko mutora umwami, uze mutore umwe muri mwebwe, muze mwemere ko umunyamahanga arimo abarongora, kuko mutwawe n'abanyamahanga ubwa mbere bobo baba ari abasuma bakunda igihugu. Umunyamahanga azi imico n'imigenzo yandikira kugira ngo ayikingire. Biraboneka ko rero twebwe igihugu cyacu bari bagitwaye n'ikimenyamenya kugira ngo mubibone neza. N'igihe bagiye barerekanye ko bagiye batagiye, kuko hari itunga ry'Uburundi bagiye barinyegeje. Iyo baba bakunzi bari gusiga batubwiye bati ehe ikizobatunga kiri hajya, ariko bagiye barinyegeje kuko bari bazi ko bazogarukaho bukera. Icya kabiri baraduhombeje ubumwe bwacu. Kare abarundi bari bunze ubumwe bakemera Imana imwe, umwami umwe. Ahantu hose uzosanga atabuhojojo bw'ubwami buhari, uzoca umenya ko ari hanga rimwe. Twebwe rero abarundi twabaho kurya kw'inzuki mu muzinga. Umwe wese yari afise icyo akora, tugasenyera ku mugozi umwe. Umwe icyo yatoye hariya, undi icyo yatoye hariya, tukagiteranirizako. Ariko kuva tunyazwe icyo gihugu cyacu, umwe wese waciye umenga ubutomboye agatongo kabaye gwiwe akihahira. Icya kabiri twanyazwe umutima, natwe haje uburongozi budusanzaza bugira nkunzi na nyagupfa, bica bituma n'abana batatana. Ingaruka zavyo nuko abenegihugu batasubiye kubaha uburongozi, kubera babona yuko umurongozi atari umuvyeyi. Murumva yuko twahombeye, kubera abo babindongozi nyene bava mu benegihugu, umwe wese agatanga icyo afise. Udafise akarangamutima k'uburongozi buvyeyi, ntushobora kurongora abandi nk'umuvyeyi. Iyo utabarongora nk'umuvyeyi naho haba kugambarara no kugayana, abantu baca baba ubusimbira hamwe. Ico caradukozeko cyane. Hariho ikindi cadukozeko, akarangamutima ko gukora nk'uwikorera ngo duteze imbere igihugu. Nuno munsi murabe neza, hariho abacifata nk'abacangero, bakora umenga bariko bakorera mu murima w'uwundi, mw'itongo ry'uwundi. Ugasanga rero ingorane zidushikira z'ubukene ziva kuko tudashaka gukora nk'abikorera kugira ngo dutere imbere. Ivyo mbere biraboneka cyane mubize. N'ubu hariho abacifata nk'abacangero umenga bakorera uwundi. Mbere muze murabe niyo hagize ikimugora aruhukira hari iwabo w'abakoroni. Turabibona. Umwambasaderi urasanga hejeje ikiringo ciwe aho gutaha i Burundi, aca agenda hahandi ku mukoroni, agaca avuga ngo bariko baramutoteza, abeshera igihugu kubera wa mutima kugikunda atawo. None nk'umuntu yaserukira Uburundi yoja gusaba ubuhungiro avuga ngo bariko baramutoteza gute, kandi yahora ahembwa n'igihugu? Mugabo n'ukubera ako gatima k'ubucangero,
umenga ntituriko dukorera igihugu cacu. Hariho n'abarundi usigaye umenga n'inderetsi barerekeye nye n'umurima, muzobumva aho guhanura bararega. Muze mwumvirize aho bokwegereye indongozi baca baja kugumura bene gihugu kugira ngo uburongozi babugambararire. Ivyo vyose nivyerekana imvune ubukoroni bwadusizemwo. Ingaruka rero nta zindi zari kuza atari uko bwa mbere twaciye duta imico n'akaranga. Twarataye imico n'akaranga kuko kera umurundi yarangwa no kugumya ibanga be no kwigumya. Baratubwira kuva kera narindi imbere y'ubukoroni yuko umwana yarezwe atibaraguza kandi ntagira umunoho. Aho hambere hahise imbere y'umuzi w'abakoroni, umwana naho yabagiye kurahura baraye ubusa bakamubwira ngo banza afungure, yababwira toya naje ngize. Kandi azi yuko baraye ubusa, ntiyashobora kuvuga ko baraye ubusa, ntiyashobora kuvuga yuko barariye inyama, carazira kwibaraguza. Kera abarundi bari mvuga kuri, mugabo haraje iyindi ngeso y'ikinyoma, aho bavuga ngo utabeshe ntasumira umwana. N'umuntu wabona yarageze mu myaka y'inararibonye, yarageze guhanura abandi, ugasanga ikinyoma kimutanga ku munwa, akabesha bibona ivyera akabigira ivyirabura, kandi yari umuntu yashitse muri ya myaka y'inararibonye. Ako rero mumenye iyo ni imvune dutegerezwa gukosora. Twaratakaje koko umuco wo gusenyera ku mugozi umwe. Ubumwe bwacu bwarasambutse. Ubu uravye neza abarundi umenga no kwihahira. Intwaro y'igihugu yahindutse amagaburanyama. Ivyo siko vyari bimeze. N'umuco mushasha wazanwe n'igikoroni. Mbere rero uravye neza ubumwe bwacu indongozi nizo zabusambuye, kuko ntaho ryari byarakabonetse. Aho indongozi atakindi zitekera umutwe atari ukwica bene Burundi. Ariko rero ntituvuge ngo vyose ngo birirabura. Hari hako batwigishije, baratwigishije gusoma no kwandika. Mugabo ingorane baduteye uko batwigisha gusoma no kwandika, niko umuzirikanyi wacu nawo wo gukora wagiye uragabanuka. Baraduhenda ngo warize ngo utera imbere kandi udakoze, ngo ukize ngo akirisuka, ngo ukize akiri wabo, kugira ngo nuwize ntagira akamaro azomarira abene gihugu. Ahubwo acaba umukozi wabo, niho umutima w'ubucangero wavuye, kuko igihe yaba umukozi wabo bamuhemba amahera avuye iwo mukoroni. Gushika naho n'igihe yagenda bose babona bati none tuzosubira guhembwa niki. Muribuka n'ijambo umuganwa Rudoviko Rwagasore, incungu yo kwikukira ku Burundi, yaravuze ati nimwe mwatureze ntimuturekure, kuko hajya yarabona yuko batazosubira guhembwa. Erega yari yabibonye. Nukuvuga yuko nta waciye atwigisha ingene twokora tugateza imbere igihugu, kuko na Rwagasore yabona ko azoshinga amakoperative, baciye bamugandagura. Turabura rero iyo tuja niyo tuva, kuko abasigaranywe igihugu baje kugandagura bagwaniye kwikukira, murazi ko bari abapedese. Abo bapedese rero ntaco bari gukora kugira ngo Uburundi butere imbere. N'ubu muze murabe abize bose bahurumbira kuja iyo barya batarushe. Mu minsi heze narabajije igihugu babaranyumviye cyo bakirusha ubwiza Burundi, ndakibura jewe, n'abandi baravuga ko ataco barabona ciza kurusha Burundi. Nca ndabaza nti none hajya muhurumbira kugenda hanze mugiye kurondera iki? Ntamugiye kurondera akaruta kandi. Tubiravye neza twasanze abava ngaha bagiye guhurumbira ibindi bihugu babahunze gukora, babahunze ibikorwa kugira ngo bagende mu bihugu bo bakoze gushikaho batera imbere. Nta gihugu tuzobona na kimwe
cateye imbere bene co badakora. Mbere harateye n'igihe ndabaza nti mbega iyo bariko baragenda ko bagenda i Buraya, bagenda muri Amerika, bakagenda i Dubai, ko mbona badahurumbira kuja mu Bushinwa, kandi viza yo mu Bushinwa yoroshe. Ncasanga mu Bushinwa nta urya adakoze. Bagenda rero aho barya badakora, sukwanka igihugu n'uguhunga ibikorwa. Nagira ndababwire Barundi mukunda igihugu ngo tuve hasi dukore, nitwakora tugatera imbere muzobona barya baduteye akagere bagaruka kuko bashaka aho barya batarushe. Tugarukana umutima wo gukunda igihugu. None rero ngaha umuntu yoca yibaza ati none dukora iki? Twosaba iki Abarundi? Ubwa mbere ndabasabe Abarundi mwese dusubire neza, dusanasane bwa bumwe bwamye buranga Abarundi. Ndanezerewe cyane ko kuri uyu munsi tuwuhimbaje, ata muntu agicuruza ubwoko bwiwe, ata numwe agicuruza umugambwe wiwe, atawugicuruza intara. Dukomereza aho rero kugira ngo bikunde yuko dusubira kwisanasana neza, bidusaba ko twikurako umutwaro w'ivyadushikiye, kandi turi kumwe twese. Ntidushobora kwiyunga twikoreye umutwaro w'akabi twaciyemwo, Uburundi bwaciyemwo. Ubwa mbere rero nitubanze twumve ko hahomvye Uburundi, hahomvye Abarundi, tuvyumve uko. Ivyadushikiye rero kugira ngo tuvyikure nukuri kwabaye. Uko kuri dutegerezwa kugushira habona twese, tukumva ko Abarundi twahomvye, tukerekana neza ivyo vyabaye. Hanyuma nico gituma dusaba yuko twoshira ukuri kose habona ku vyabaye, kugira tuvyiyambure kabisigare biri mu kahise, twikorere Uburundi bushasha burimwo Abarundi bumvikana, babaho kujya kwinzuki mu muzinga. Ica kabiri nuko twokumva neza ko Burundi ari cibare c'Abarundi. Uburundi ni cibare c'Abarundi, nta munyamahanga turerekeye. Ico cibare rero tugikoremwo tutakebaguzwa, kuko nta utwishuza. Umurima weze tuwusorome, turawufise, dusangiye twese, ni burya butare, kuko mu nyuma twavuye tubwubura, naho bagiye bawunyegeje twarabwubuye. None rero n'umurima weze, kandi n'umurima w'isangi nta ukwiye kuwigungana, tuwusorome tudakebaguzwa, n'umurima wacu. Uburundi tubukorere. Imana yaraduhaye imvura, iduha izuba ryiza, iduha ivu ryiza. Turime iki cibare cacu gushikaho ibindi bihugu vyose bizodutangarira. Ubugira gatatu, dukomeze uburongozi bw'igihugu, uburongozi bwiza, uburongozi kivyeyi. Indongozi nizimenye ico ziri, ziba karorero mu bikorwa, ntiziba karorero mu kwicara, ziba karorero mu bikorwa. Tumaze iminsi tubona baca intege indongozi zamaze kumva ibikorwa, abo ntimubaha amatwi, no kugira ngo tugume turaboro. Indongozi rero nizibe akarorero mu bikorwa. Uwuhirahira akavuga ko hari ico amaze kandi atacarimwo, uwarabesha kuko vyanditse mu ijambo ry'Imana. Indongozi ivuga yuko hari ico imaze kandi atacirimwo, aribesha. Umuntu wese abonekera ku camwa yama. Niba buri indongozi nziza tukubonera mu burongoye ingene bameze. Dusanze bameze nabi, wowe ukaguma unezerewe, nta ndongozi uzoburimwo. Ntuzuvuge ko hari ico umaze atacurimwo, tuzokumenyera ku vyamwa wama. Ica kane no gukunda igihugu gushikaho tukigura. Imbere y'umuzo w'abazungu Abarundi bose bari ingabo. Umurundi wese yagenda yari afise icumu n'umuheto, akama agabiye gukingira igihugu. Ejo aho twariko turigina ijoro ry'umunsi mukuru, narabivuze yuko n'inzoga y'amacumu yavuye ku buryo babanza kwegeranya amacumu mukingiwe na nyene urubanza, hanyuma urubanza ruheza akabasubiza amacumu yanyu. None rero Abarundi twese
tumere nka kera, ntitumere nka Kirima n'Amaconco bagujije ubwami ubukoroni, tumere nka Bihome, tumere nka Rwagasore, tumere nka Ndadaye, bobo bemeye bakigura igihugu kugira ngo igihugu kije ku rutonde. Abarundi rero twese dusubire kuba ingabo nka kera, tugwanira igihugu, niho n'amakungu azotwubaha. Nico gituma twasubiye kugarukana rwa rwego, urwego rujejwe kwigisha abarundi gukunda igihugu no kukigwanira. Ntidukeneye yuko tubona urwaruka rugenda nk'impehe, rugenda umenga rufise ubwoba ku maso. Turakengurukira rero ingabo z'u Burundi ziriko zirerekana akarorero ko gukingira igihugu no kukigwanira. Turabashimira cyane. Mbere kuri uyu munsi nagira mfate n'akaryo ko gushimira cyane ingabo zitanze kurusha abandi. Ingabo zose zarakoze ibikora inka, ariko hariho ingabo zitanze vy'akarorero aribo twagomba gushimira. Mbere uwa mbere muri bo yarakingiye Uburundi gushikaho yemera aritanga. N'umuhisi yazize gukingira igihugu, umuhisi kapitene Ndayishemeze Eraste. Uwo yarakoze ibishoboka byose, twagira dusaba umuryango wiwe uze hano kugira ngo tuwuhe icibutso yuko uwo mukapitene wacu yiguze igihugu. Ugira kabiri yahora ari liyetena na Cenda Muhagapete, ni kapitene Irakaza Paterne SS 2771 matrikire yiwe. Uyu nawe nyene yaritanze, araje imbere y'abandi arataga akarorero. Uretse ko tumuha agashimwe, murumva yuko n'agapete yaciye aduga liyetena ciyaba kapitene. Ugira gatatu ni Ajida Major Kabura Jafet SSC 3850 ya matrikire. Uyu nawe nyene ni gisongerezi mu ntwaza ngabo yakoze biraboneka, araje imbere abandi gushika mbere naho wewe naho ari gisongerezi akora n'ibikorwa vy'intwaza ngabo igihe yari hejeje kwitaba Imana. Hariho ugira kane Ajida Kabura Fabrice SSC 5307 ya matrikire. N'ubu nyene yari ku rugamba, yarabaye akarorero mu bandi. Ugira gatanu ni Caporal Chef Sinzumusi Remi HR 08904 za matrikire. Aba bose rero mu ngabo, ingabo zose zarakoze neza birashimwa, ariko ngo abakunzi ntibahera mu mubindi, haraba ababa akarorero k'abandi. Nagira rero nce nkeza abarundi bose bakoze neza, bakerekana umutima wo gukunda igihugu, bakacitangira. Imana rero mwese bahezagire abakoze neza, abandi nabo babonereho. Mwebwe mutari bwave hasi, mwumvise kugikora n'ubumwe no gukunda igihugu, muve hasi kugira muba akarorero. Ngira ntangure ndabahe ikimenyetso cyerekana yuko igihugu babaye intwari zitangira zigikunda.
hariho uwundi ntari nahamagaye agira gatandatu ni soldado deuxième classe Bizoza Didier HR 39 436 de la matricule. Uyu nawe nyene ari mu batanze akarorero mu kwitanga kurusha abandi. Murabona ko nkoye ari umusore atanguye kwitanga akiri muto. Ubuza gusha buratagata. Reka rero twongere dukeze abarundi bose iyo bava bakagera, kuko igikorwa muriko cyo gukorera igihugu mu giteza imbere ni igikorwa kiboneka. Abariko bakwega amaguru tubasaba ko nabo bova hasi bumvise akagwari iyo kaje kava. Ubu rero harageze ko tukiyambura, niho baheze imyaka 64 twikukiye ngo tugume turiko turidodombera uwadukolonije igihugu ari ci wacu. Ubu rero tuve hasi tumenye ko ari cacu, ntidusubire kwidodombera umukoroni, nituve hasi twese dukore. Igihugu cy'u Burundi kirafise ibikwiye bizotuma Uburundi bushinga icumu mu mashinga. None rero mwese ndabifurije umunsi mukuru mwiza, mu buhimbaze mu kanyamuneza, kandi tugumane bwa bumwe bwamye buturanga. Murakoze, Imana ibahezagire. Voilà, c'est le chef de l'État Évariste Ndayishimiye qui vient de prononcer son discours, une petite synthèse, l'indépendance du Burundi qui a été recouvrée le 1er juillet 1962. C'est un honneur pour tous les Burundais. Le gros a été dit dans son message à la nation d'hier. Il est revenu sur le patriotisme qui est aujourd'hui une réalité au Burundi. Le Burundi est administré par les Burundais. Les colons sont partis, mais après avoir caché le trésor du Burundi, signe qu'ils ne voulaient pas quitter ce beau pays, ils ont légué une gouvernance divisionniste avec des administratifs à la solde des néocolonialistes. Il a donné l'exemple des diplomates qui, en fait de mission ou en fait de mandat, ne rentrent pas au pays, mais prennent le chemin de l'exil. C'est un très mauvais exemple. Il a invité donc les Burundais à garder les valeurs culturelles des Burundais en tête et l'unité, la cohésion sociale. Néanmoins, il a reconnu certaines réalisations positives quand même des colons. C'est la civilisation des Burundais. Ces colons qui nous ont civilisés, qui nous ont appris à lire et écrire. Le prince Louis Rwagasore, qui se préparait à capitaliser les acquis de cette civilisation, a été vite assassiné, et d'inviter donc les Burundais à l'amour du travail, à l'amour de la patrie. Il a invité les Burundais à dépasser les clivages divisionnistes, mais plutôt rester unis, consolider un leadership exemplaire, un patriotisme qui va jusqu'au sacrifice, à l'instar d'Obihome, Rwagasore et Ndadaye.
il a remercié la Force de défense nationale du Burundi qui se donne corps et âme, jour et nuit, pour protéger les frontières de ce pays et de primer la famille du capitaine Eraste, le capitaine et la cause paterne, l'adjudant-major Kabura, l'adjudant Kabura Fabrice, le caporal-chef Sinzumu Siremi, bref, et aussi Bizoza Didier, qui ont eu des certificats d'honneur et des enveloppes. Et cette fois-ci, le montant n'a pas été précisé. Et de souhaiter une bonne fête à tous les Burundais. Tous les Burundais qui se sont donnés. Il n'a pas précisé, sauf les 6. Il a précisé que quand même, tous les Burundais se sont donnés corps et âme. Ils ont largement contribué pour l'honneur du Burundi. Voilà, c'est maintenant la prière pour terminer ces cérémonies qui se déroulent ici au stade Intwari. Ikiro inusu byose ariwe yabisigaranye abatutwara ntibagira ijambo mana nzima ubu rero turagukengurukiye imyaka mike muri myinshi turabonye ko twikukiye koko ubu Burundi turabona ko ari buhire kuri bene bwo turabona ko ya mahoro twaririmba amahoro meza ubu rero n'amahoro meza koko kuko igihe twaririmba amahoro bamwe bayafise abandi batayafise twarabona ko ari ukwitwenga ariko ubu tuvuga byo kuko n'abarundi ubwabo n'amakungu arabibona igihugu cacu kiramaze gushinga icumu mu mashinga ingabo zacu ziraramutswa zikaririmbwa zigakomerwa amashi kuko baba bazibonamwo ubutwari n'ubuhizi maze bagusenge bakuninahaze nawe ubumvire ubaha ingabirano yo gushima ubaha ingabirano yo kubaha ubaha ingabirano yo kugamburuka ubaha ingabirano yo kumenya icyatsi n'ururo kugira ngo urya mwansi ntazohave abaca mu ryahumye amaze kubona ko ababibonye bariko barakukuruka turakwinginze rero urwaruka urwongerereze ubutwari n'ubumenyi bamenye cyane iyo bavuye bamenye aho bageze ibi babone ko ari yogi ryateragiwe mu bitenga by'amaraso y'abarundi kubw'ibyo bamenye uwabikoze ko ari umwansi maze bame bamwiyubara kugira ngo igihugu tukibarage kimeze neza nabo bazokiraga babo kugeza ku munsi w'imperuka amin amin amin. Amashi menshi amashi dushimira Imana yacu none rero umuvyeyi wacu agira aganuka ariko umugirwa w'ingabo z'igihugu nawe nyene turawurindiranye igishika cinshi.